Ndabaramukije bene data aho muri hose, amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo nabane n'umuma wese. Muri kumwe na Françoise Habonayo, mpaye icubahiro Imana data kuko isubiye kunyemerera kugira ngo ngaruke kuvuga ineza y'Imana. Reka dusenge. Bwirukiro Mana, ndagushimiye kubw'uyu mwanya umpaye kugira ngo mbe imbere y'ubwoko bwawe, mvuga ukugira neza kwawe, mvuga ibitangaza wakoze. Mwami Yesu, ndagushima kuza gufasha kumfasha kuvuga nkavuga iby'akamaro mu izina rya Yesu, bifasha uwuvyumva wese. Kandi uwuvyumva wese Mana, ndakwinginze ngo mpwemu yera aca amugendera, amukundishe kugukunda no kukwizigira. Ndabigushimiye kuko ibirenze ivyo ndagusavye mu izina ryawe ryera Yesu Kristo, amen. Amen. Rero ndabandanya n'intahe nari naremeye ko nzoshinga intahe y'ivyo nabonye Kristo Yesu akora. Intahe nyinshi mumaze kuzumva, ariko hari abandi benshi batarazumva, ari naco gituma dushishikara gusubiramwo. Intego n'imwe, ni ukumvisha abantu Yesu ivyo akora, uko yakora kera n'uyu munsi niko ari kandi ntahinduka. Imana ishimwe. Hari byinshi twumvise yakoranye n'abakera, ariko n'uyu munsi tugomba kwerekana ko vy'ukuri n'uyu munsi Imana ari yayindi. Imana ishimwe. Muri video mperutse gutanga mperukirako, uyu munsi iraza kuba igice ca kabiri, ariko ndagomba nsubire inyuma gatoya kuri video nabahaye ivuga ingene nakiriye Yesu ndi umwana mutoya. Nkunze gushinga intahe mvuga ngo nakiriye Yesu mfise imyaka 7, ariko mu by'ukuri ni hahandi bitugora gutondeka imyaka neza, kuko igihe ni cyinshi, haciye imyaka myinshi. Ariko muze murambabarira, ndaza ndavuga ibyo bihe uko nangana, naho kumbure imyaka toba ari exact nk'iyo. Ariko rero nsubiye inyuma gatoya, rero muribuka ko nababwiye ngo natanguye kumenya Imana ngo mfise imyaka hagati y'5 n'6, ngereranije nuko nagiye mu wa mbere nsa n'uwamaze kumenya ibintu by'Imana. Aho rero niho nagomba kweclaircisa canke gusigura neza kugira ngo vyumvikane. Umuntu umwe yarambajije ati, umwana w'imyaka 5 ntabaramenya ivy'Imana. Ndemeranya n'uyo muntu yambwiye gutyo. Hanyuma nico gituma binteye mbere kongera kugaruka kubivuga kugira ngo abavyumvise n'abataravyumva bavyumve. Igihe nkiri muto nkuko nababariye, umuvyeyi wanje yarambwiye ati, ukiri uruyoya waragwaye, hanyuma rero turi mu bitaro i Bururi umfirako. Rero bagiye gukora isandugu, abandi bari kwimba ikinogo co kugushinguramwo. Rero ndagutahanye muhira kuko bariko barabaza isandugu muhira. Ati turi mu nzira turiko turagenda, dushitse ahantu bita kwa Nyamibembe, uca urakanura. Rero sinzi ko naciye ninyagaza, mugabo acararaba asanga ndacahumeka. Imana ishimwe. Umuntu rero atazi ngo kwa Nyamibembe ni hehe, nagomba kuvuga yuko n'ahantu haba Abanyamibembe uri kurava i Bururi uje Kiremba. Abanyakiremba barahazi canke Abanyabururi barahazi. Nico gituma rero nsubiyemo kuvuga ku bantu bumvise ngo ku Banyamibembe bakumva batazi ati mbega ibyo ni biki. Naho n'ahantu mama yarageze, n'inzira nyene abantu bacamwo, n'ahantu abo Banyamibembe bahora baba kera. Rero aho hantu hageze bavuga ngo ni ku Banyamibembe. Imana rero ico gihe murumva ko nari nkiri uruyoya, ariko Imana ikansubiza ubuzima.
rero mama aca avuga ijambo ari naryo nakunze gusubiramo kandi nkarihagararako cane, aravuga ati uyu mwana si uwanje ariko ni uwawe, ati Mana uyu mwana si uwanje ariko ni uwawe, kuko abonye ko Imana imuzuriye umwana. Ico kiraheze. Hanyuma narasubiye kandi ndababwira ntaratangura mu wa mbere, ntingira ngo nari mfise imyaka hagati nk'itanu canke nk'itandatu. Kiriya gihe rero nababwira nariko ndavuga n'igihe ryayerekwa ryaza nkagira inzozi, nkabona umuntu ambwira ngo mwana urashaka koga, nkavuga ntegome, hanyuma agaca ambwira ati ngwino tujane, akaca njana mu ruzi hagati, hanyuma amaze kwiyoga nkinyukura, ariko mbona ya mazi ntashoboye kunyoza ku mutima. Ngaruke rero ku bantu bavuga bati abana barafise ivyaha, abavyeyi muri hano muravyumva, umwana iyo akiri umwana afise ivyaha vy'abana. Umwana afise vyaha nyene vyo kugambarara, kubesha, bakagutuma ahantu ukanka, ugasinda n'abandi bana, ivyo. Rero igihe uwo muntu yambariye ati urashaka koga, numva sinarinzi ivyo arivyo. Niyo swafi yo koga ku mutima nayimenyeshejwe nuko ngiye muri ayo mazi, hanyuma ayo mazi ntashobore kunyoza mu mutima. Imana yera iragahezagirwa, niyo imenya umutima w'umwana kandi ikongera ikamenya umutima w'uwukuze. Imana ishimwe. Rero ico gihe murumva gusa ko ni nkaho nagize conscience y'umutima ukeneye Imana ingene uba umeze. Ariko ico gihe sico gihe naronkeye ya mazi yoza umutima. Nagomba tujane twumvikana. Aho rero namaze igihe nguma niyumvira aya mazi ava he, ninde ashobora kuyampa, biragenda gute, mbega none ni gute? Urumva ibintu ntafitiye inyishu kandi ata n'uwo nobibaza. Niho rero igihe cashika nja mu wa mbere. Ngiye mu wa mbere ngenda mfise vya bibazo ntafitiye inyishu, nta kindi kintu na kimwe nzi. Rero nakunze kubwira abantu ngo nakijijwe ndi mu wa mbere, ngo mfise imyaka 7, aho kumbure sinavuze sinashoboye kuvuga neza uyu mwaka, kubera yuko ubwa mbere nakijijwe na ka gatabo nababwira. Kariya gatabo nari ndagiye inyana, hanyuma ndagiye inyana, ako gatabo rero haje umuntu muhira iwacu araza, niho yakaduhaye. Rero akaduhaye nca ndagatwara, nagasomye ndi nyuma y'igitoki ndagiye inyana. Ico ntibuka neza, ariko kandi umuntu naho yogenda muri logique aca yibaza ati umwana w'imyaka 7 none uri mu wa mbere, abana bo mu wa mbere barazi gusoma. Ivyo sindavyibuka neza ko abana bo mu wa mbere bazi gusoma, ariko kandi nagombye kwerekana gusa ko nari nkiri umwana, mugabo iyo periode canke uyo mwanya yo kuvuga ngo imyaka 6, 5, 7, 8, aho irangora gusobanura. Ariko kandi guhera kera nahora mvuga ko nakijijwe ndi umwana, bivanye n'ingene nagiye ngatangura nkagenda muri primaire, nkakorera Imana ndi muri ico gihe c'umwana mutoya. Rero bene data, aho ngira ngo turahumvikanye ko bishoboka rero yuko aho hantu ngira ngo noba nari nko muri 3e, kuko umuntu agiye muri logique umuntu atangura kumenya gusoma ryari. Sinzi ko mu mwaka wa 2 umuntu aba aramenya gusoma nk'akantu umuntu amuhaye akagasoma. Aho niho ntazi neza ngo mbere ari imyaka iyihe.
nuko rero ariko ico bikoze muri ibyo bihe by'ubwana bwanje, Imana yakomeje kunyiyereka mu tuntu n'utundi. Mbega si ibyo gusa, ahubwo nabonye Imana inkorera igitangaza, inyereka n'ibintu byanditse mu gifaransa kandi tutaragera kuciga. Igifaransa twaciga tugeze mu wa gatatu, ariko iyo nzozi yindi nigeze kubona rero, nabonye ngo umwigisha ngo turi mu ishure, aho rero sinamenya ngo nari mu wa mbere canke mu wa kabiri, ngo mbona umwigisha atubarira ngo niducape umuntu, kurya abana babigisha gucapa, ngo umuntu wese yicape. Ni ukuvuga ngo ugire umuzingi, umanure umurongo, ushireko amaguru, ushireko amaboko. Hanyuma aca avuga ati muce mwandika mwerekane ibice, aha ku mutwe uvuga uti uno mutwe, ku maboko uvuga uti n'amaboko. Rero ngo ngiye kwandika umutwe, niho naciye nsanga rero ibintu vyanditse. Imana yacu irakomeye. Yo Mana, mbona ibintu vyanditse. Ibyo bintu vyanditse narashoboye kubigumana, naho ntashoboye kumenya ngo mbega ibintu bisobanurwa gute. Ni nkaho ayo majambo Imana yayanditse mu mutima wanje canke mu bwenge bwanje. Ndabibona sinabisobanukirwa, ariko ntangazwa nuko nabonye ibintu vyanditse. Niho rero maze kwiga kumenya igifaransa, haciye imyaka nkagera aho twashitse mu wa gatatu dutangura kumenya igifaransa, natanguye kuza ndabona ijambo rimwe rimwe muri ya yandi ndabona muri ya phrase nabona. Iyo phrase rero yari yanditse wiki, iryo ryungane ryari ryanditse ngo quelle grâce d'un petit enfant, na point d'exclamation, ngo quelle grâce d'un petit enfant. Murumva ko ico gifaransa kiba ari igifaransa kigoye kumenya quelle, kumenya grâce, kumenya petit enfant. Urumva ni phrase uzoyimenya ari uko umaze kumenya neza igifaransa. Ariko ayo majambo nayahawe nkiri mutonya cane, mu myaka entre mu wa mbere mu wa kabiri, kuko mu wa gatatu twari tumaze kwiga igifaransa. Kukumbure ngira ngo sinari kuyoberwa n'akantu na kamwe. Rero Imana, ivyo nibitangaza nabonye Imana ikora, ariko ngenda nigishwa muri jewe nsobanukirwa nti ndagushima. Aho iryo jambo narisobanukiriwe, niho narushijeho gushima iyo Mana, nshima ubuntu bw'Imana butangaje buri kuri jewe. Iryo phrase yavuga ngo quelle grâce d'un petit enfant, abatumva igifaransa ni nkaho yaravuze ati mbega ubuntu bw'Imana buri kuri uyu mwana n'igitangaza. Rero nca nkura numva rwose yuko nkunze Imana, kandi hari ubuntu bw'Imana kuri jewe. Nkaguma nibuka rya jambo mama yambwira, ati uyu mwana si uwanje ariko ni uw'Imana. Ndashimira Yesu cane, imbabazi yatugiriye, ubuntu yatugiriye. Mwene data uri kurankurikira, uyu Yesu ndiko ndavuga, nawe aragukunda kandi arakwitwararitse. Kandi ubwo buntu si jewe gusa nabugiriwe, nawe nyene warabugiriwe. Imana nihabwa icubahiro. Hari ubuntu bw'Imana buri hejuru yacu. Imana nishimwe. Rero aho muri primaire muravyumva ivyo bitangaza byose Imana yagiye irankorera. Hamwe n'iryo jambo ngo quelle grâce d'un petit enfant, niho rero nagiye kuronka na ka gatabo nababwira kanditseko ngo wowe warumvise. Kariya gatabo rero maze kukaronka, ndagiye inyana nkaca ndagasoma. Aya majambo arimwo niyo yagiye kumpa inyishu ya ya nzozi nari naragize ngo mbega urashaka koga. Ya nzozi nagira nkiri umwana cane, maze kumenya gusoma, niho rero ako gatabo nagasomye, kaca kansobanurira y'amazi yoza umutima w'umuntu. Imana ishimwe. Ayo mazi narayabonye, ni amaraso ya Yesu. Ayo maraso ya Yesu
naya uko naguma nsoma ku gatabo navuga nti none amaraso mbayakura hehe, none uyu Yesu ndamukura hehe, none ariko uko amapaje yo muri ako gatabo yagenda arasobanura, haciye haboneka aho kwerekana ingene ayo maraso ashobora koza umutima wawe. Ati ehe ngiri isengesho, ati mwami Yesu, uwo muntu aravuga ati nawe uza urasubiramwo mu mutima uti mwami Yesu, uko nasoma mwami Yesu, mwami Yesu, ndagushima ko wapfuye ku musaraba kubera jewe, nkabisubiramwo uko, ariko jewe ndi umunyabyaha, nkabisubiramwo uko, unyoze unyuhagire ibyaha byanje byose, ndakwakiriye ubu mwami n'umukiza mu bugingo bwanje. Uko iryo sengesho ryari rimeze narikurikije uko nyene. Ndagushima Yesu, ufuta izina ryanje mu gitabo ca Satani, ariko uryandike mu gitabo cawe c'ubugingo. Mwami Yesu, ucumbere umwami n'umukiza wanje gushika igihe cose, kugishika umunsi nzovira muri iyi si, gushika uje kunjana. Ndabisenze mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Uko nasoma niko nabikurikiza, kandi nkabyumva ndabisoma mu mutima, ndabivuga ndabikura mu mutima. Rero nahejeje gusoma ku gatabo nkuko nabibabwiye, numva uwo mwanditsi aravuga ati ubaho rero, ngo ubu rero uramaze kwitwa umwana w'Imana, umaze kwandikaho igitabo c'abana b'Imana. Ndanezerewe, wamenga nyene ukabivuze niko biri mu mutima wanje. Imana iragahoraho, iragasengwa, iragahora isengwa. Uwo mwanya mba ndonse agakiza, umutima wanje wakira Yesu, amosozi narize aho hantu ndapfukama, kuko ayo majambo nayasomye mfukamye, iyo ndiko nigishwa gusenga guhera ubwo. Ibyo sinobisubiramwo, ahantu ndabisubiyemo kuri bene data kumbure batabonye video ya mbere. Bene data, murumva rero ko maze kumenya gukizwa ndi muri iyo myaka mikeyi, muri iyo myaka hagati yo mu wa kabiri mu wa gatatu canke mu wa mbere, sinzi ko mu wa mbere baba baramenya gusoma, ariko ni muri iyo myaka. Imana rero ingirira neza, ngeze mu mwaka wa gatanu primaire, rero ncambatizwa mu mazi menshi. Imana ishimwe, kuko urumva maze gukizwa muri iyo myaka yanje mikeya, nakunze Imana, nkunda n'abantu b'Imana, ngira umwete mwinshi cane muri jewe. Uyu Yesu nakiriye vy'ukuri ndamushima, yangiriye neza. Narababwiye yuko twaciye dutangura n'abana twigana, kuko aho ndi hose naguma mvuga Yesu, mu bana tungana nkabigisha, tukagenda gusenga, tukagenda gusengera Munyangwe yari ahantu igisaka canke mu biti hepfo y'ishure twabamwo twigako. Ndabisobanura kuri bene data bandi kumbure bashaka kunyumva batumva aho hantu Munyangwe, hari ahantu twagenda gusengera. Imana yo mw'ijuru iradufasha muri ico gihe c'ubwana bwacu, Imana iradufasha, nta nzoka twahuriyeyo canke igikoko ngo duhave tugira ingorane, ariko data yaradushigikiye, yabanye natwe kandi yari kumwe natwe. Imana ishimwe. No muri recreation turi hanze, harya abandi bana bariko barakina, twaguma turi kumwe tuvuga Yesu, tunezerewe, tuvuga umwe wese ahuye na mugenzi we, nta kindi yavuga ijambo ryamuryoheye yasomye. Uko niko twakuze. Imana yo mw'ijuru nishimwe. Rero tugeze mu mwaka wa gatandatu, sinzi ko hari mu mwaka wa gatandatu, ariko ego twari tukiri muri primaire, kuko ntitwari bwabuje muri secondaire. Niho naho narose umubatizo wa mpwemu yera, nabatirijwe muri mpwemu yera. Hanyuma Imana nziza itugirira neza, n'abandi bana ico gihe turabatizwa muri mpwemu yera. Twari twuzuye mu muriro w'Imana. Ndashima Imana. Bene data, abana b'uyu munsi bamaze kwakira Yesu, mumenye ko namwe mpwemu yera yatanzwe kuri mwebwe.
ibi bintu tuvuga hari abantu bibumbaza ngo byari vya kera, hari amashengero menshi batemera bavuga ngo byari iby'intumwa, ngo ubu unye ngo ivyo ntibikiriho. Iyo umubatizo wa mpwemu yera urahari, Imana ishimwe. Kandi kuri uyo wese abyifuza abigomba, Imana imuhezagire, kuko ni isezerano ku bazomwizera bose. Imana ihabwa icubahiro. Nibutse n'ijambo Pawulo yabwiye sinzi namba ari Apolo namba yitwa nde, yamubajije ngo mbega mu gihe mwizera mwararonse mpwemu yera? Aca aravuga ati ntitwari bwanamenye nuko yatanzwe. Aca aravuga ati none mwabatijwe umubatizo ki? Ati umubatizo wa Yohana. Hanyuma arababwira ati rega Yohana yababatije umubatizo wo kwihana. Ati ariko ababwira umubatizo wo kwihana, ababwira Yesu yari agiye kuza, atari ko ubu Yesu yaraje. Arabasobanurira ngo aca arababatiza kandi, kuko bari batari babatijwe mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya mpwemu yera, ngo bari babatije umubatizo wa Yohana. Umubatizo wa Yohana nawe kiriya gihe ntiyabatiza uruku Yesu yabyigishije, kuko Yohana yatangiye kubatiza Yesu nawe ntiyari bwaze, kuko ntiyari bwaze. Yesu nawe yaje asanga Yohana abatiza. Imana nishimwe. Rero Yohana, abo babatijwe na Yohana, Pawulo aca yongera arababatiza. Muzobisome neza, iryo jambo niko rivuga. Hanyuma ahejeje kubabatiza ngo aca barambika kw'ibiganza, ngo baca buzura mpwemu yera. Nta kantu ncishijemwo ko kubwira wese yamaze kubatizwa mu mazi, ugira umwete wo gusenga Imana kugira ngo Imana ikubatize muri mpwemu yera. Imana iracabatiza muri mpwemu yera. Imana nishimwe. Hanyuma ako kari nk'agaciyemwo, nariko ndasubiramwo gusa buke buke ibyo ingene nakiriye agakiza. Aho rero duherane no muri primaire, ibyo muri primaire tubirengane. Umwami Yesu yabishishikaye kubana nanje. Tugende rero mu gihe nagenda muri secondaire. Muri secondaire rero naciye mva Ikiremba nca ngenda kwiga i Gitega. Rero abo twahorana muri primaire, babandi twahora dusengana, murumva ko bari basigayeyo. Kandi hamwe twasengera mu ishamba, barahavuye batwimurira mu rusengero, tukaguma dusengera mu rusengero. Aho mu rusengero rero niho twahora dusengera saa sita. Kandi amajambo, ndibuka amajambo amwe twahora dusoma, nk'iri jambo riri mu Bakolosayi 3, Abakolosayi igice ca 3, irya mirongo itangura. Ego, Abakolosayi igice ca 3, irya mirongo itangura iravuga ngo avuga ngo nuko rero asangwa mwarazuranywe na Kristo, murondere ibiri hejuru iyo Kristo ari, avyagiye iburyo bw'Imana. Mushire imitima ku vyo mw'ijuru, ntimuyishire ku biri mw'isi, kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba bwahishijwe hamwe na Kristo mu Mana. Kristo niwe bugingo bwacu, niyerekanwa namwe muzoca mwerekanwa. Haleluya. Muri kumwe nawe mu bwiza. Imana ishimwe. Ayo niyo majambo twiga turi abana batoyi. Ijambo turisomye tukaryinjiza mu mutima, ngo turondere ibiri hejuru yo Kristo ari, ngo ko twazutse tukazukanwa nawe, ngo turondere ibiri hejuru yo Kristo ari. Uko niko twavyiga, umwete wose wo gusenga twawurondera no twawuhabwa n'iryo jambo, ngo murondere ibiri hejuru, ngo murondere ibiri hejuru yo Kristo ari, ngo ntimurondere ibiri mw'isi. Yo Mana, Imana ishimwe. Hariho n'irindi jambo twakunda gusoma, iri jambo riri mu Bafilipi
ijambo riri mu Bafilipi 3 ku murongo wa 20, rya jambo rivuga ngo twehe iwacu ni mw'ijuru, ngo niho twiteze umukiza wacu ko azova. Haleluya! Turushizaho kunezerwa kumva rwose yuko abamaze kwakira Kristo Yesu iwabo ni mw'ijuru. Twarakundana rero tubitewe n'uko twamaze kumenya yuko identite yacu twebwe turi bene Mana. Imana ishimwe. Iri jambo riravuga ngo Abifilipi 3:20 ngo tweho iwacu ni mw'ijuru, niho twiteze umukiza ko azova, niwe mwami Yesu Kristo, ngo azohindura imibiri yacu y'ugucishwa bugufi ishushanywe n'umubiri w'ubwiza bwiwe, nk'uko afise ubushobozi bumubashisha kwiganzira byose. Haleluya! Tukanezerwa tumenye rwose ko iwacu atari hano, ariko identite yacu turi bene Mana, iwacu ari mw'ijuru, ariho twiteze ko umukiza wacu azova. Aya majambo yaratunezera cane, tukanezerwa ko tumenye neza yuko aha mw'isi turi ingenzi, aha mw'isi atari iwacu. Aho twari abana bato, kandi nta muntu yariko aratwigisha uretse mpwemu yera twari twarahawe, yaduhimiriza kugumana inyota, kuguma dusenga, kuguma mbega umwanya wose umuntu aronse yasa nkaho ari umwanya Imana imuhaye kuvugana n'Imana. Imana ishimwe. Niyo dutashe muhira tuvuye kw'ishuri, twa dukorwa two muhira umuntu akora, kuko twari abana urumva twakora ibikorwa by'abana nyene, kuragira impene, kugenda kuragira inyana, kugira aho naho waja kuvoma. Ndibuka umunsi umwe muri ico gihe nyene ngiye kuvoma, nibuka ya ndirimbo twaririmba. Hariho indirimbo yavuga ngo urukundo rw'Imana ngo ni runini, ngo naho ngo wofata ngo aya mazi yose ukayagira ngo amakaramu y'abanditsi, ngo ivyatsi byose ngo ukabigira impapuro, ngo ukandika ivy'urukundo rw'Imana, ngo ntivyohera, ngo wino niyo yoshira. Aya majambo nkayiyumvira n'urukundo rw'Imana yemwe. Ndi ku musozi ngiye kuvoma, nkicara nkaraba igisinde, ubwatsi, igisinde murakibona, ubwatsi bw'ishinge, nkagerageza guharura kamwe bubiri, nkasanga sinshobora no guharura. Ngaca ndaba ngo ivyatsi vyose vyo kw'isi hamwe bobigira amakaramu y'abantu bakandika, ngo bandika ivy'urukundo rw'Imana, ngo ntibobiheza. Aya majambo yose nkayumva nkavuga nti Mana, urukundo rwawe ni rwinshi, ni Mwami Yesu, ndagushimira urukundo rwawe rwinshi, ntagira uko noruharura, rutagira n'igitigiri cago. Ntugunkunda Mana, nkashima nka bene da. Ni ijambo ry'Imana ritubwira ngo tumere nk'abana bato. Abana bato iyo babonye ikintu baracizera, nta bindi biharuro babanza gushiramwo ngo mbega, oya. Imana idufashe kwizera ivyanditswe, kwizera ijambo ry'Imana, turishire mu mitima yacu. Vy'ukuri ijambo ry'Imana ni rizima. Imana ishimwe. Nariko ndababwira ukuntu ijambo ryatunezera. Yaraba ari amajambo ari mu ndirimbo, yaba ari amajambo twasomye mu bitabo, mu tubibiriya twagendana, nuko. Kandi ikindi naco muri ico gihe co muri primaire, utuntu nibuka twadufashije cane, namba ari kubera ka gatabo nasoma kakansobanurira Imana, nanje nakunze kugira kuza ndasenga kandi nza ndandika. Nari mfise tuvuye kw'ishuri n'abana, hari igihe utahana ingwa, nkandika mw'ibarabara, ntabaza kurengana ngaha ntibamenye ko Yesu ari umwami, nkandika hasi mw'ibarabara nti Yesu n'umwami, nkaca nirenganira.
uko niko numva nyene yuko abantu bakwiye gusoma ngo bamenye uyu Yesu twamenye. Ahandi nkandika udupapuro, nkandika nti Kristo Yesu, ndagukunda wewe uri umwami wanje, ni Yesu, nkandika utuntu nyene nkaza ndata mw'ibarabara kugira ngo nihagira uwuhaca akagahafata kamufashe. Nuko rero nabonye Yesu anyigisha, akansobanurira ibintu ntatahura. Ikindi nibuka Yesu yanyigishije muri urwo rugendo rwa primaire, igihe kimwe nari ndagiye impene, hanyuma nazahuye kwa kuntu nyene impene zigenda zikarisha zikagenda no mu gisaka ntose no kuzibona, nanje aho nicaye naba nifite akabibiriya ndiko ndasoma, ariko nkaza ndaraba iyo impene zigeze, ariko rero nkabandanya nsoma. Niho rero ndazibura pe, ndazibura iyo zagiye, ndavuga nti Mana we, mbega zagiye kona, vyagenze gute Mana, ziri hehe? Ngasenga, ariko numva umutima ngo ntugire ubwoba, ngo ziri harya inyuma ya kirya gisaka, ngo harya nyene niho ziri. Nca mvuga nti, nca nizera mvuga ngo ziri harya nyene, ngo ziri harya, ngo ndabizi, ngo ziya mpene ngo nta handi zagiye, ziri harya, ndabizi ziri harya. Nca ndagenda nsanga niho ziri koko. Nca niga rya jambo rivuga ngo ukwizera ngo nukwemera ikintu ngo udakekeranya. Mbega riri hehe? Riri mu Baheburayo igice c'11. Iryo jambo ryo kwizera niho naryigiye, ngo ukwizera ngo nukumenya udakekeranya. Abaheburayo igice c'11 ku murongo wa mbere, ngo ukwizera nukumenya rwose ivyizigirwa, udakekeranya ngo ntibizoba, kandi ibitabonwa niko kubitumenyesha ko ari ivy'ukuri. Aka kantu rero jewe kamfashije mu mutima kumenya ngo nukwemera ikintu utagikekeranya, nti nanje izo mpene ziri harya, nta handi ziri, niri harya. Nca ndagenda nsanga koko niho ziri. Rero abana Imana yagiye itwigisha mu tuntu twinshi. Ngende rero nihuse, ngiye rero muri primaire. Muri secondaire nakomeje kubana na bene data bari nasanzeyo, hanyuma dukorana muri groupe biblique, ariko hari ikintu kinini nabonye, ari naco nama mpagararako mu gushima Imana, c'ivyo nabonye i Gitega. Ikintu nabonye Imana yankoreye igitangaza i Gitega, n'igihe twari twagiye kw'ishuri tudafise amakaye akwiye, tudafise na minervare ikwiye. Ariko kuko nari narigishijwe kwizera Imana no gusenga, numva nti ico ntaronse nta ngorane, Imana nticegwa, irazi ingene nza kukironka. Rero turagenda, tugiye buca dufata imodoka ngo tugende i Gitega. Umuvyeyi yaduhaye amafaranga afise, aravuga ati ayandi nzobarungikira. Amakaye yaduhaye mugabo biboneka ko adakwiye. Mu mafaranga twari dusigajemwo amafaranga makeya kugira ngo minervare ikwire yuzure, ko twari babiri, n'amakaye hari hasigaye amakaye. Je nari nkenye amakaye yandi 5, n'uwo turi kumwe twajana nawe nyene yari akeneye ayandi 5. Nuko rero urumva ko yose yari 10, kandi amafaranga nayo yari akenewe, yari amenga yari 500 niyo yari asigaye kugira ngo minervare yuzure. Rero Imana yo mw'ijuru, turasenga tuti none Imana nibikore. Hanyuma uwundi akuze aravuga ati oya, ahubwo ntituva ngaha natabakwiye, kuko tugeze hariya anye baca batwirukana,
none kuva Igitega ugaruka ngo uja kurondera minerivare ntitwavuma ducerwa kugira ngo tubanze tugende tuyaronse akwiye. Urumva ko yaravuze iciyumviro c'umuntu akuze, nanje ndavuga nti oya ko yaduhaye ayafise reka tugende. Nari numva umenga nitwaguma ngaho oya nzoba tumuremereye kandi atayandi afise ariko nca ndagenda ndasenga ndavuga nti Mana, ijambo ryawe umuririmbyi yaravuze, nakoresheje rya jambo twabonye umuririmbyi yaririmvyemwo, yavuze ngo urashobora ndabizi naho ntazi ukugenza. Aha nti Yesu, nti rero nawe nti urashobora ndabizi, ntariko kugenza ntavyonzi, ntariko urashoboye, ntayatubuze urayafise, aya makaye tubuze urayafise. None rero buca tugenda ejo kw'ishuri kandi umuvyeyi yaduhaye afise, nti ico nzi urashoboye mugabo sinzi kubigenza. Nkiriko ndasenga nari meze kwa kuntu umuntu agenda avuga ngo agiye kuryama mugabo udasinziriye abandi bataraza kuryama, baza bumva umuntu kw'irembo, yari umuprofeseur yab'Ikiremba, yitwa Munyambonero Munyambo sinzi irindi, aca araza aje muhira iwacu aca avuga ngo Françoise ari hehe, bati yamaze kuryama buca aja kw'ishuri ejo. Aca avuga ngo ngo muramumpera ngo aya mafaranga ngo azonywe ifanta mu nzira. Mwumva uyu muntu ni umuprofeseur w'Ikiremba, jewe twomba tuziranye hehe ko nari umwana mutonya niga kuri primaire mugabo yahora aza muhira iwacu kunywa inzoga, jewe ndi umwana mutoyi akana ko muri primaire nyene. Urumva nyene ko yaranzi. Rero maze kugenda muri secondaire urumva niho yaciye aza muhira ati mumpere azogura ifanta mu nzira. Basi nca ndashima Imana, yari ya mafaranga nyene yarabuze kw'itike bambe kuri minervare. Basanga nkiraho nyene mu cumba aho nari ndyamye, mukuru wanje aravuga ati Munyambo avuye ngaha avuze ngo tuguhe ngo uzogura ifanta mu nzira. Naciye mvuga nti Mana, ibintu nariko ndasengera mu mutima uhavyumvise nta n'uwundi muntu yavyumvise, ntiyo ndagushima nti kumbe koko nturi kure yanje. Nca numva ko Imana itari kure y'umuntu n'umwe. Bene data, ndanezerwa kumva ko Imana yumva ugusenga umuntu akiri aho nyene. Nca ndavuga nti Mana ndagushima, na ya makaye ndabizi sinzoshika kw'ishuri ntarayaronka. Mana ndagushima, wewe ukoze ibintu bindi nzobikora. Mana ndagushima. Bukeye ca turagenda gutegera imodoka kuri bifurcation. Aho twategerera Otrako yadushijana Igitega, niho rero hahandi tugomba kuhashika n'abaduherekeje tukiri kumwe, tuza tubona imodoka isa nk'ivuye i Bujumbura ishitse nyene hafi yaho. Twe tugomba gushika kuri bifurcation, tugomba gushika ku masanganzira aho twategerera, haca haza imodoka iza nk'iyivuye i Bururi igenda nk'igenda i Matana. Natwe tuje tuva nk'abavuye Ikiremba dushika harya nyene ku masanganzira. Rero iyo modoka harimwo umuntu aca aratubona ngo Françoise ngo nyaruka. Nibiki? Aca abwira umushoferi ngo hagarara. Aca arasohoka aca aduha isashe yari afise mu ntoke, nyasashe yarimwo amakaye 10, amakaye quadrille 5 n'ayandi ligne 5 yose ya grand format. Bene data nshuti z'umusaraba, aca avuga ijambo ryantangaje. Yavuze ngo iyo ntababona nari ngiye, c'est-à-dire yuko atarayazaniye twebwe, ariko rofete yuko yatubonye ati reka ndayabahe. Yari umuntu w'inshuti ngo yariko aragenda, yaragiye nk'ugiye mu Rutovu. Sinzi abo yarayashiriye, ubona Imana yamubwira ati gura amakaye ushire banaka, ariko atubonye aca arayaduhereza. Haca avuga ngo iyo ntayababona nari ngiye. Urumva Imana ngiye kuraba ngasanga harimo ya makaye na ca gitigiri ca kindi nyene,
ndavuga ni Yesu we Mana yera, ndarushije gukunda Imana bene data. Ubundi umuntu akunda Imana ntaba avyiteye, haba hariho icabimuteye. Narakunze Yesu nkumva ndamuvuga ntomuhaga, uwo duhuye wese nkumva nomubwira uyu Yesu. Ico nize navuze nti Imana irazi ivyo dukenye uko bingana, kandi irazi naho tubikenereye. Imana ntizi gucegwa. Haleluya! Mwene da, umenye ngo Imana nticegwa, nticegwa. Irazi ivyo ukenye, irazi uko bingana, irazi na karite yavyo. Nasiyo kwiyumvira nti kubera iki aya makaye atabaye 9 canke ngo abe 11? Kubera iki aya makaye atabaye amakaye de petit format? Kubera iki? Ni kuko Imana ibizi ico dukenye, ikamenya naho tugikenereye, nticegwa umwanya, ikamenya na karite nuko kingana nuko kimeze. Numva nkunze Imana, ako kantu karankundishije Imana cane cane cane. Rero cacishika kw'ishure byose bimeze neza, turushizaho gukunda Imana. Imana nishimwe. Ikindi kintu nabonye aho kuri ENF, Imana yakomeje kuduha kubana nabo twari kumwe, groupe biblique yo kuri ENF, twakomeje gusenga, dukomeza gufashanya, dukomeza urukundo rw'Imana rwari muri twebwe rwari rwinshi. Ndashima Yesu. Kandi Imana ikomeza gukorana natwe imirimo n'ibitangaza. Imana ikomeza kutwiyerekera mu ijambo ryayo. Hari uyundi murongo Imana yampaye ndi kuri ENF, umurongo uvuga ngo mwitwararike ivy'ubwami bw'Imana, ngo bisigaye ngo muzobironka nk'inyungu. Aho rero ni hahandi abantu baba bagenda muri etude bakaja kwiga, ngo bafise ikibazo ejo. Ntugende gutegura indirimbo buca muja gusenga, ntugende gusenga ngo yango none ngo ufise ikibazo, ngo yango none ngo ufise iki. Nanje niko urumva naje nagomba kugira ngo nige nyene ikibazo ndagitore ntibinanire, ariko amasaha yo gusenga nayo akabarageze. None nogira gute? Imana icimbwira ijambo ngo mwitwararike ivy'ubwami bw'Imana, ngo bisigaye ngo muzobironka nk'inyongera. Turakoze Yesu. Ngaca ngenda mu bikorwa vy'Imana, tukagenda tukaririmba, tukagenda tugasenga. Umwanya wo gusenga ntitubure, tukamba turi present mu mwanya wo gusenga. Imana ishimwe. Tukavayo tukahata tukiga, mu mwanya usigaye tukawigamwo. Ariko nabonye Imana, niho nagiye mbona Imana ikomeye. Abandi bafashe ibintu baborotse. Twari dufise umu professeur wa histoire, yaratuborokesha mpaka ikaye ukayimenya ijambo kurindi yose ukayishira mu mutwe. Naho hari abantu twigana baraboroka bakabishira mu mutwe byose, bakabiririmba. Ariho umwana ari hano ubu yasinze ahari, yarahumiriza ikaye yose akayiririmba guhera ku ndome ya mbere, akayiririmba akavuga. Nanje ntaravuga nti Mwami Yesu, mbega niruhisha gute? Aha mbuze no gufata imirongo muri Bibiliya ngo ngende ngo ndiko ndaboroka ivyo mwikaye. Nkaca mvuga nti Mana ntumviriza rero, ntiwe urazi ibyo baza kuzana muri ya mashapitire yose twiga, urazi ikibazo watoya aho gitumbereye, kuko abarimu bagitoye mwari kumwe. None rero undinde gucoka, ntabyo gucoka muri ibi bintu bitagira inomero. Undinde gucoka, nyereka aho nkubitira amaso, hanyuma kandi nibanza n'ikibazo nze kuvyishura. Imana igira neza. Nkakwankunda nyene uba gusa, urabona iyo abantu bagira binjiye mu kibazo hari ukuntu bafeta, ugafata ikaye ukaraba. Nkabona ahantu ngacisha kwa maso, ngasoma. Hanyuma hageze ikibazo nkazinga. Ikibazo kikaza. Kije nkabona nta bintu na bimwe, nta na kimwe nzi, sinzi ico ndi bwandike. Ariko nk'igitangaza c'Imana nka kwako n'umuntu ariko ariyumvira. Haheze umwanya nabuze ico nandika. Nkaza mbona nkaho umenga ni umuntu azanye yakaye nkuko namye ndabibona,
bikasa nk'aho umenga ni filime, bya bintu byose nkabona umenga biriyanditse. Nabonye igitangaza, icyo gitangaza nabonye navuze nti Yesu uracari Imana pe. Nari nicaye nabuze icyo nandika, imbere yanjye hari umuntu yari yicaye kwa kundi nyine abantu baba bicaye, imbere yanjye hariho uwicayeho, nca ndamuraba mu mugongo nkaho umenga ndiko niyumvira. Mwarimu yabonye ko atana kimwe nanditse, yabonye ko ntariko ndandika, ariko bica biza nkaho ari nka yakaye yugurutse mu maso yanje, ariko biza nkaho umenga byanditse ku mupira w'uyu mwana ari imbere yanje. Mbona vya vyandiko byose uko bikurikirana, yewe naranditse ndaba kuri uyo mupira mu bitugu by'uwo yari imbere yanje, ndaheza. Imana ingirira neza. Ico kibazo naragitoye mu bintu by'igitangaza, kandi abandi benshi barakinaniwe. Bamwe baboroka ikaye yose bakinaniwe, ariko Imana inkorera ico gitangaza. Njambuga ntiyonte n'ukuri rya jambo ry'Imana n'ukuri, ngo mwitwararike iby'ubwami bw'Imana ngo bisigaye muzobironka nk'inyongera. Imana intabara ingirira uko. Ikindi gitangaza nabonye kuri NF cerekeye iby'ishure, ni umunsi Imana yambwira twari dufise kuru ya geography. Imana imbarira ati, mbona muntu mw'ijoro mu nzozi anzaniye igitabo ca geography cyo mu w'icenda, anyereka ahantu hari carte économique du Japon. Aca ambwira ati desina iyi carte mw'ikaye yawe. Nca ndayicapa, uko umwami ambariye, napfuye kuvyuka mu gatondo, nca ndayirondera kuri ya page muri ca gitabo ca geography, nca nimitanikaye aho nari ngejeje gufata amanote, nca ndadesinaho, nandika titre ni carte économique du Japon, nca ndayidesina. Abanyeshuri nka rero nakunda kuca ndababwira nti yemwe ino ntibasha, nimbwira nimwebwe mwana ucafye carte. Bati namba wasaze, nego ni nakazi kanyu nimubure kuyicapa. Ngaca ni capa. Bati nta byatubwiye Françoise. Ntibwe nije nimombaze ni nakazi kanyu rero. Nayicafye, ariko na jewe nayicafye muri crayon. Ntabwo nayicafye muri crayon kugira ngo nasanga atari byo basinze ndayifute. Ndayicafye, umwigisha kuri y'ibirongere araza kutwigisha, ntiyatubwira ngo tucape. Satani ngo futa ntabibone, ngo futa. Nza numva mu mutima mvuga nti mwizina rya simva ko Satani. Ni aho umwami yambarira kuyicapa, umwe yambarira kuyicapa we wamubonye. Uwambwiye kuyicapa nibaze ubwenge gusumba n'ujya mwigisha aza kutwigisha. Sindayicapa, ndandika, ndazingura page, ndabandanya ndimura ibyo umwigisha ariko aratubwira kwimura. Arazirigira kabiri, isaha yiwe yindi yongeye kugaruka, yongeye aragaruka. Turafata note y'ibindi bintu twariko turiga. Irigira gatatu niho yaje avuga ngo mucape iyi carte économique du Japon. Hanyuma barayicapa, dans l'entretemps aca agenda ku maranje, agenda araba asuzuma ingene dufata amanote. Murabizi ingene abarimu barakunda kubikora kugira ngo barabe ingene abanyeshuri bandika. Aje araraba ikaye yanje, arazingurura, araba ko byose navyanditse ibyo twize. Aca asanga ya carte yatubwira ngo dudesine, jewe ndanarishizemo. Aca avuga ngo ntimubona ngo voilà ngo umwana ngo azi ubwenge, ngo yavyanditse mwe muri he, ngo mwe mwari hehe. Aca arayikota, kandi ayikota abandi ntabyo yari yabahaye, ariko aca arayikota
acamo amanota abandi babahaye 0 kandi atabyo yari yarababwiye. Ariko Imana, mbona Imana ikomeye, mbona Imana ihambaye, ndayishimiye cyane, yarakoze. Bene data, ibi ndabivugisha niki? Ndabivuga ngo iyo Mana dusenga twizeye ni Imana ikora ibitangaza, ni Imana yumva uyibariye, ni Imana ikora ibyo abantu batokora. Niyo nyene tuyizere, tuyishire ku mutima, ikintu cyose uze udodore ku muryango w'uhoraho uti Mana iki kintu kimeze gute, Mana iki kintu kimeze gute. Kuko Imana yacu irumva. Imana ishimwe. Iyi video iba ndende, reka ndayigeze ngaha. Nsigaje ikindi gitangaza kimwe cyabaye ndi mu gihe muri NF, arico mu mwanya tujya dukurikira tuganira ko. Imana data ibaha umugisha. Amen. Mwari kumwe na Françoise Habonayo. Nimero za telefone ni +46 768 0065 46. Kandi iyi shene turiko ni shene Habonayo. Gitandara ndagushimiye ku bw'aya majambo meza. Iyi ntahe ndiko ndavuga, Mwami Imana nshira hejuru izina ryawe, mvuga kuri uwo kwizigirwa, mvuga ko uko wamye ejo n'uyu munsi ari kuri kandi ari kuzokwama, mvuga ko wowe udahinduka, mvuga ko wumva kandi ukishura. Ntuhabwe icubahiro ku byo wakoze, kandi abazimva iyi ntahe Mwami Yesu baze baguhindukire bakwizera. Ndabigushimiye kubikora gutyo mu izina ryawe ryera Yesu. Amen. Mu ntahe ikurikira nzakubashingira intahe ngene Imana yanyongeye iminsi yo kubaho. Haciye imyaka 41 n'ukwezi Imana data wa twese yaranyongeye iminsi yo kubaho. Ndayishimiye, nihabwe icubahiro. Nca ndababwira ido nido uko byagenze. Amen.